Chameleon wanawake amemwacha. Dorotia damukabuta. Hello, mambo vipi my super fan. Mulaho mumeze neza. Pisco Entertainment and Media turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Nkuko bisanzwe psychologue ni wabashikiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero muti uyu munsi psychologue waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi ngarutse ku kiganiro kivuga ku muririmvyi yabaye rurangiranwa, umuririmvyi avuka mu gihugu ca Uganda, wona bakaba yitwa Dr Jose Mayanja canke Dr Jose Chameleon. Uyu munsi ntituvuga ku buzima abwiwe, kuko iki kiganiro kivuga ku mateka n'ubuzima bwiwe twaragikoze, cyabaye ikiganiro kimeze neza, ikiganiro gisigura neza na neza Dr Jose Chameleon uwo ariwe. Ariko uyu munsi tugomba tugaruke kuri Chameleon FM, iradiyo yitwa Chameleon FM aherutse gushinga. Novuga ko ariyo aherutse gushinga kuko ubwa kera yari Black FM, yari iradiyo ikorera mu gihugu ciza c'u Burundi, ariko Jose Chameleon muririmvyi wo mu Uganda akaba aherutse kuyigura, ubu ikaba yitwa Chameleon FM. Rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe uyunge natwe muri uno muryango. Imisi yose twebwe twamadushaka abashasha, twamadushaka yuko umuryango wacu wo kwaguka. Rero urahawe ikaze ugire subscribe, uraza no kugira like canke j'aime, uze no kugira agapartage, ugire ugipartage ku bandi, ugire na comment, utubwire neza na neza kuvyerekeye Chameleon FM woba uzi tutoba twashoboye kuvuga. Rero no kuganira kuri ikino kiganiro kivuga kuri Chameleon FM. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mu idonido rya akino kiganiro. Ugiye kubashikiriza akino kiganiro ni psychologue nkuko vyama. Ishene yacu nayo ni Pisco Entertainment and Media nkuko vyama. Rero nayemeje kubabwira yuko uyu munsi nje tuyage kuri Chameleon gatoya, umuririmvyi aturuka mu gihugu ca Uganda, umuririmvyi yabaye rurangiranwa. Ngira ngo uvuze igihugu ca Uganda akenshi uca wumva Jose Chameleon, kandi ni wovuga umustare wo muri East African Community ngureke kushiramwo Jose Chameleon, kuko numu regent akomeye yamenyekanye kuva na kera, yakoze indirimbo ziryoshe cyane, abantu benshi barashoboye kuzimenya, barashoboye kumenya indirimbo z'uwo muririmvyi Jose Chameleon. Hari indirimbo za nka Dorotia murazizi, za Jamila murazizi, hariho n'izindi nyinshi cyane, za varuvaru n'izindi. Hanyuma rero uyu Jose Chameleon naramuvuze mu kiganiro nawe narakoze ukaba utakibonye, kiri kuri ino chaîne nyene ya Pisco Entertainment and Media, ushobora kukirondera ukarondera ubuzima n'amateka bya Jose Chameleon. Rero ntitwoca tukigarukako kandi tugisanzwe tugifise ngaha, ariko murashobora kwibaza muti none uyo Jose Chameleon nka twebwe tutakunze kuraba ivy'imbuga ngurukana bumenyi, tutaraba tudakurikirana urubuga rwiwe rwa YouTube, yoba afise abamukurikirana abangana aguti, muti mbega hoho yoba indirimbo ya mbere yashize kuri YouTube yayisize ko ryari, canke muti urubuga rwiwe goba rumaze imisi ingana agute? Rero reka ndababwire abamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Kubisanzwe Jose Chameleon
chaîne yiwe ya YouTube yitwa Jose Chameleon, akaba akurikirwa n'abantu bagera ku bihumbi amajana ndwi na 91 abona ba subscribers biwe kuri YouTube. Akaba amaze gukora indirimbo nyinshi cyane, indirimbo zigera video zigera ku majana 333 nivyo tubona kuri runo rubuga rwiwe rwa Jose Chameleon. Ariko akaba yarakoze n'ama featuring menshi zo bita collabo, gukorana n'abandi baririmbyi, ariko ku rubuga rwiwe hakaba hariho indirimbo amajana 333. Rero Jose Chameleon akaba aherutse gushinga iradiyo yiwe mu gihugu c'u Burundi. Murumva yuko ari iteka ari dasanzwe mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero reka mbanze ndababwire iyi chaîne yiwe ya YouTube aho yayishizeho ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2012. akaba akurikirwa n'abantu bagera ku bihumbi amajana ndwi na 91. akaba afise video amajana 333 ziri kuri ubwo urubuga rwiwe rwa YouTube Jose Chameleon. Rero video ya mbere yiwe yoba imaze kurabwa n'abantu benshi, ifise ama views menshi, yitwa Badirisha. Indirimbo yitwa Badirisha ikaba ifise amamiliyoni 29, ifise 29 millions dovi mu myaka 12 ishitse kuri urwo rubuga rwiwe rwa YouTube Jose Chameleon. Igira kabiri nayo yitwa Tubonge Tubonge. Iyo nayo ni indirimbo igira kabiri mu ndirimbo zashoboye kurabwa cyane, mu ndirimbo za Jose Chameleon zarabwe cyane gose. Ikaba ifise imiliyoni 19, nayo nyene imaze imyaka 12 ishitse kuri urwo rubuga rwiwe rwa YouTube Jose Chameleon. Hakaba rero yindi ndirimbo yitwa Shida za Dunia. Iyo nayo akaba ari indirimbo igira gatatu imaze kurabwa n'abantu benshi. Acha kuria shida za dunia buturia mwana munaninia. Iyo nayo ikaba imaze kurabwa n'imiliyoni zishika 15 mu myaka 13 iheze ishitse ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Rero nizo ndirimbo zitatu za mbere zimaze kurabwa n'abantu benshi. Reka rero tugaruke kuri Black FM yahindutse Chameleon FM. Mwarumvise yuko Jose Chameleon, muririmvyi wo mu gihugu c'u Uganda, aherutse kugura iradiyo yahora yitwa Black FM yakorera mu gihugu c'u Burundi, akaba yayihinduye Chameleon FM. Iyo radio rero ikaba uyu munsi iri mu minwe ya Jose Chameleon, akaba ari we nyene iyo radio. Abantu benshi bari badije impamvu Chameleon yakunze ku igihugu c'u Burundi. Rero mu byo yashoboye kuvuga yavuze ati je narakunze igihugu c'u Burundi kuva na kera, kuko murazi yuko Jose Chameleon ari umuririmbyi umwe mu barejande bo muri Afrika bamaze kugendera igihugu c'u Burundi kenshi, bamaze gutumirwa mu biteramo byinshi cyane byo mu gihugu c'u Burundi. Rero Jose Chameleon yarashimye igihugu c'u Burundi bivanye n'ukuntu yabona abafanzi biwe canke abayoboke biwe bamuyoboka. Rero niho yashimye gushinga ibyashara, gushinga radio station mu gihugu c'u Burundi yitwa Jose Chameleon. Ariko rero abantu benshi bari bajije ati none kubera iki mu Burundi natwe dufite abaririmbyi, kubera iki batashoboye kuyigura? Vuga ba Fariyazi, aba legend baba baratanguranye umuziki na Jose Chameleon, abantu nka ba Roriro, abantu ba kera ba Satbi, murazi yuko nabo biyemera ko bafite amahera. Ariko ibyo nabyo murazi yuko umugambi w'umuntu utegurwa n'umuntu, kuko hajyanye naho ari abastare si ngombwa ngo bace bagura iradiyo, kuko hari naho bo batabona yuko boronka inyungu, kandi hari naho iyo radiyo itotera imbere, kuko ivy'iwanyu akenshi usanga muri ko murabisuzugura. Ariko nk'ubu nye ko ari iy'umunyamahanga ari ya Jose Chameleon irashobora gutera imbere, kuko iyo radio izoshobora gusohoka imbibe z'igihugu c'u Burundi. Mu Buganda ho itegerezwa kuzohora ivuzwa, bategerezwa kuzohora bakurikirana
ibiganiro bica kuri Chameleon FM. Rero nimushoke mwihuta muvuga ngo iyi radio ntiyari ikwiye kugura umunyamahanga. Impamvu ni nyinshi yategerezwa kugugwa n'umunyamahanga, kuko muri abo ba artiste muriko muravugaho mu gihugu c'u Burundi, mubanze murabe yuko namwe mubashigikira kugira ngo biteze imbere. Ba artiste bo mu Burundi baracakenye, ntibarashika ku ntambwe Jose Chameleon agezeko. Ko uraje abaririmbyi bo mu Burundi ntabwo uyu munsi bariko baraza neza kandi baronka amahera, nta mazu afise, n'ufise ingendeshwa usanga ari ingendeshwa nyene isanzwe, sikuvuga ngo ni ingendeshwa nyene yiyemera. Muravyumva yuko utomugereranya n'abajya ba Jose Chameleon bamaze kubaka izina kwisi yose. Rero umuririmbyi wo mu Burundi n'umuririmbyi nka Jose Chameleon baratandukanye cyane kuko mu Burundi hariho byinshi tugikeneye kugira ngo umuziki wacu ushobore kudutunga nk'akazi, ushobore gutunga abaririmbyi bacu nk'akazi, nk'uko n'abandi bo mu bindi bihugu nka za Tanzania, Uganda, Kenya nabo baba batunzwe n'imyuga yabo. Muzogombe mugende murondere ama top 10 y'abaririmbyi bo mu bivyo bihugu bitatu mvuze, Uganda, Kenya na Tanzania. Murondere top 10 y'abaririmbyi bo mu gihugu kimwe muri ivyo, muvuge muti ubutunzi bo bafise nk'amazu y'abaririmbyi ba 10 bo mu gihugu ca Kenya. Uzobona bafise amazu meza cyane kandi atari ivyo kubiyitirira, ari amazu yabo. Muri Tanzania murazi bamboso bafise amahinguriro ahingura ibitenge, nka kujya tuvuge nka Kotebu ari y'umuririmbyi nka Big Fizzo canke nka Cedric Bangi ndamuvuga kuko je nakuze Cedric Bangi ariwe ariho. Cedric Bangi nakuze ariwe ari dramati uno munsi. Nakuze Cedric Bangi avugwa kujya kwa DJ Fernando, kujya kwa Melanin Boy. Rero Cedric Bangi ndamuvuga kuko yaraciye muri ivyo bihe, nka kujya Roriro nawe nyene nzomuvuga yaciye muri ibi bihe by'abakiri kubarimwo uno munsi. Rero ariko ntibashoboye kugira amahirwe ngo batere imbere nk'uko abandi baririmbyi mu bindi bihugu bateye imbere. Rero iyo radio ya Jose Chameleon ndizera neza yuko izohava ija imbere, kuko arafise imitahe yo gushiramwo, arafise investissement niko no bivuga, azoko investisamwo imitahe. Uzosange akorana n'Abaganda, akorana n'Abarundi, akorana n'abandi benshi, kuko Jose Chameleon numwe mu baririmbyi bamaze kwandika izina au niveau mondial. Rero nivyo nari nashatse yuko twoganira ko uyu munsi, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ariko ukabutari bwagire subscribe, bikore nta na kimwe, nibisanzwe bikore. Kandi ukaba wakunze kino kiganiro ugire na like canke j'aime kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro bizoca kuri runo rubuga. Hanyuma ugire na partage kugira ngo iki kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Uraza no kudushirira commentaire utubwire kuvyerekeye Chameleon FM, wewe uvyibazamo ko gute kugira ngo iradio nka Black FM ishobore kugugwa n'umuririmbyi nka Jose Chameleon. Rero nivyo Imana ibahezagire, naho utamukindi kiganiro psikologe niwe ariko arabashikiriza akino kiganiro. Imana ibahezagire, nayutse wewe wagize subscribe uruwagaciro kuri jewe. Imana iguhezagire, ugire imigisha, ugira huba wubahwe. Thank you.